bakunzi wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro ni Rukundo Ange Minouche nko mubibona nko mubimenyereye ikiganiro sikindi ni Street Quiz ni quiz ya mbere dukoze kuva turonse studio narabibemereye ko ndashobora guheba kuja mwibarabara donc nimutangazwe nuko ndi ngaha mvuge ngo ibiki nari nabibemereye hama murabizi ko ndabakunda cyane kandi mbandanya ndababwira mwandanye mudushigikira support yanyu murabizi ko ari ikintu gikomeye cyane kuri twebwe dukora kubera mwebwe kudubandanya dukora ibintu byose twatangwe kugira ntihagire uvuga ati cyo nabakundira niki baragihevye ntidushobora guheba turabakunda cyane mbandanye mugumana nacu Street Quiz navuga gote iraryoshe murabizi ko tubigenza ni mwibarabara ni mu banyagihugu kandi naheruka gukora n'abanyagihugu haraheze imisi donc murazi ko ndabakunda cyane mbanda bibabwira kandi utarayikora subscribe yikore sharing comment ibintu byose murabizi yuko tubishima uko mubiduhaye merci beaucoup muraba boss yacu ntimuvyibagire mubandanye murabi quiz n'izindi zizokurikira ciao thank you Izai ndashaka kumbwira ku mafaranga y'amarundi ajya twama dukoresha ku marundi hariko signature canke ntayiriko ni imwe ni nyinshi bimeze gute signature iriko ni zibiri ni zabande Hey y'all come look at this ya ndadaye na Rwagasore Ikibazo canje ca kabiri niki ku mafaranga amahera y'amarundi hariko signature ntaziriko nyimba ziriko ni zingahe ni imwe ni zibiri ni zabandi canke ni yande nyimba ari 10 nyimba ari zingahe nyimba ari ku mahera y'amarundi wibuka uyumvira aya dukoresha nta signature iriko nta signature iriko Ikibazo ca mbere canje Christophe shakumbwira ku mahera y'amarundi ajya amafaranga nyene nagikorera hariko signature ntayiriko hariko imwe hariko zibiri hariko zitatu Hey y'all come look at this hariko zitatu ni zabandi premier gouverneur hariho na gouverneur na vice gouverneur Taiga ikibazo canje ca mbere niki shakumbwire ku mafaranga y'amarundi hariko signature zingahe signature zingahe zitatu ni zabandi aya ayo ya president nuri ya hano wundi wogerageza ubundi umwe musatu Rwagasore Cedric ikibazo canje ca mbere shaka umbwira nasanze uri kuradandaza kandi oya je sindandaza ukuri oya je nabanteramiye hajya gusa ntacikina kimukora oya Cedric nshaka umbwira ku mafaranga y'amarundi amahera y'amarundi urayabona ibyo dukoresha hariko signature zingahe zibiri ni zabande ya signature ya gouverneur ni ya vice gouverneur ka umbwira mu mafaranga amahera y'amarundi hariko signature zingahe zibiri ni zabande ya vice president ya nta wundi nzi hariko signature imwe gusa rero oya hariko zibiri ya premier vice president deuxième vice president Aloise ndashaka kumbwira ku mafaranga y'amarundi hariko signature canke ntayiriko signature iriko yande ni imwe ni zibiri ni zitanu zibiri hariyo ya gouverneur na vice gouverneur shaka umbwire ibihugu bitanu bibaza ko vyo bibamwe abirabura ibihugu bitanu bibaza ko vyo ari vyo muri Afrika ibihugu bitanu nibaza ko vyo ari vyo muri Afrika okay vyo muri Afrika ibihugu byose vyo muri Afrika bibamwe abirabura bitanu byose kandi bibamwe abirabura shaka umbwire ibihugu bitanu vyo muri Afrika ibihugu bitanu vyo muri Afrika u Burundi u Rwanda Kongo hanyuma na Egypt
ikindi naco hariho Congo Brazzaville na Congo Kinshasa. kumbwira ibihugu bitanu wibaza ko byo bari byo muri Afrika. bitanu byo muri Afrika: Burundi, Tanzania, Rwanda, Uganda, Kenya. Yakwiye bitanu. Ushira byakwiye. Kibura kimwe. Yavuze ati Tanzania, Burundi, Uganda na Rwanda na Kenya. Cyanje cya kabiri nshaka kumbwire ibihugu bitanu bibaza ko byaba bibamwe abantu birabura, donc byo muri Afrika. hari Burundi, Rwanda, Tanzania, Congo na Uganda. Ikibazo cyanje cya kabiri ndashaka kumbwire ibihugu bitanu bibaza ko byo bari byo muri Afrika. Muri Afrika birimo birabura: Congo, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania. Mbwire ibihugu bitanu wibaza ko ari byo muri Afrika. Uganda, Tanzania, Congo, Burundi, Kenya. Ndada. Ikibazo cyanje cya kabiri ni iki? Nshaka kumbwira ibihugu bitanu bibaza ko byo biri byo muri Afrika. Bitanu. Bitanu. Hariho Burundi, Tanzania, Kenya, Rwanda, Uganda. Ikibazo cya nyuma ni iki? Cyumvirize neza. Vise imyaka 6 nari mfise umubanyi yarafise imyaka 3, ni kuvuga igice cy'imyaka yanje. Ubu mfise vyitwa ko mfise 12. Umubanyi wanje yo bafise imyaka ingaho ubu? Wafise imyaka 10 inga barufise umubanyi wawe yarafise Mfise 6, umubanyi wanje yarafise 3, igice cy'imyaka yanje. Ubu mfise 12, umubanyi wanje bafise ingaho? Manya wawe bafise inga nubundi aguma gusumvyo. Andushumva bafise ingaho? Haheze umwaka. Ndagisubiremo ikibazo. Mfise imyaka 6, umubanyi wanje yarafise imyaka 12. Pardon, yarafise imyaka 3, igice cy'imyaka yanje. Igice cy'imyaka yawe? Numva vyobaho. Reka ndabisubiremo. Mfise imyaka 6, umuntu twabana yarafise 6. Donc umwana twabana yarafise igice cy'imyaka yanje, donc yarafise 3. Aha, ubu je mfise 12. Uwo nawe yo bafise ingahe? Nawe bafise ingahe? Yo bafise ingahe? Yo bafise iganyene mwabagusumye iganyene. Umvuze umwe yarafise 6, uwundi yara 6, uwundi nawe warufise igice cy'iyafise. Yarafise igice cy'iwawe. Umva haheze umwaka. Mfise imyaka 6, we yarafise 3. Sivyo? Ubu mfise 12, we wafise ingahe? Wowe ufise 12 nawe wafise 3. Ubu afise ingahe nawe? Bafise. Bona ari yindi nye. Acari hahandi nye. Acha handi nye. I paid for your school fees to go and learn. Mfise imyaka 6, nari mfise umubanyi. Uwo mubanyi wanje yari afise imyaka 3. Ubu vyitwa ko mfise 12. Ubu uwo mubanyi wanje nawe yo bafise ingahe? Umubanyi bafise umufise 12. Ubu vyitwa ko mfise 12. Uwo mubanyi wanje bafise ingahe? Umubanyi wanyu nawe afise 18. Ikibazo cyane nyuma kivuga ngo mfise imyaka 6, nari mfise umubanyi wanje yarafise imyaka 3. Urumva? Ubu mfise 12, umubanyi wanje nawe yo bafise ingahe? Wowe ufise 6 yarafise 3. Ufise 12. Ubu mfise 12 nawe afise ingahe? Ubu nawe afise 15.
ikibazo canje cya nyuma rero cyumvirize neza ufise imyaka 6 mfise imyaka 6 nari mfise umuntu tubana umubanyi yari afise 3 ubu vyitwa ko mfise 12 uwo mubanyi ubu yoba afise imyaka ingahe nawe 9 ikibazo cya nyuma ndashaka mbwira jewe mfise imyaka 6 nari mfise umubanyi twabana ico gihe uwo mubanyi yari afise imyaka 3 ubu vyitwa ko mfise 12 umubanyi wanje nawe ubu yoba afise ingahe we umubanyi wawe mwabana wari ufise 3 jewe nari mfise 6 umubanyi yari afise 3 yari afise 3 ufise 12 ufise 12 mbagusoma jewe ngeze kuri 12 nahora kuri 6 nawe afise 3 ubu yoba afise ingahe 9 James mfise imyaka 6 umubanyi wanje yari afise igice c'imyaka yanje no kuvuga 3 ubu mfise 12 ubu vyitwa ko mfise 12 siyo mfise kare wari ufite 10 kare nayo mfise 6 ubu ufite 12 ubu naho umubanyi wanje nawe afise ingahe afise 15